Yesu nahimbazwe kandi hama jewe ndashimiye Imana ko Imana yampaye umwana nari maze umwaka wose nubatse ata mwana afise hama ndaza ngaha baransengera hama umwana yabonetse muri ya masengesho y'imisi 120 nkaba mbuze ati Imana nihabwe icyubahiro. Imwe ntaragira icyo ndavuga mubanze mukomere abakozi b'Imana amashiro ngaha. Ndashaka gushimira Imana iby'Imana yankoreye muri ano mezi abiri twari ko turatotezwa ahantu tuba bashaka ko tugenda icinguva abapangayi nkatwe ngo tuhamaze imyaka myinshi gushikaho na kutwagirizwa ko ndumurozi ntangishano ariko ejo niteguye ngo nje gusenga inze ngaha nyene mbona umutwaraje kumpamagara ngo mama Esther ngo ugira ujehe ntijewe ntimaze iminsi ndi mu gikorwa c'Imana ntigira nje ku rushengero ngo burya ngo hariho umuntu ngo yahagurukira urugo rw'iwawe ngo kuko babatuka cyane ngo yarabakofotse ngo ashaka ngo namwe ngo abagarukire ngo mwitura ubutungane. Yesu ashimwe. Ubu niteguye mu gatondo nagiye mbona umutwara agarutse ndamubwiye ati mutware nibiki ngo abatware baraguhamagaye ndavuga ati rindira mpejeje koga mugabo ntimuntevye jewe mfise kuja gusenga nkigenda barambwira ngo wewe ngo urafite n'ingorane n'abantu bo ngaha bantu b'Imana nibaguhagurukira ntuzugwane ukumva amajambo baguhagurukiye ntuzuhaguruke nawe ngo bashire hejuru n'inguvu nawe igira ahantu cece kubibwira Imana ariko Imana yangwaniriye barambwira ati mama Yesu imyaka tubanye wowe nturumurozi. Yesu ashimwe. Gushika naho umutwara avuga ati ubwo rugo rw'abo bantu bamaze imyaka myinshi basengera muri Penigoti n'abantu b'Imana abo banyagiriza ko ari abarozi bavuze ati saa 8 tujana aho hantu hari Imana natwe twihane abumvise gushima kwanje Imana ibahezagire.